uwo ndabazaniye yitwa nde? Yitwa Ingabire Beni Eloge. Yitwa Ingabire Beni Eloge. Mwese muramuzi Ingabire Beni Eloge kabisa. Beko tumuvugana kuri kanda kwibutse Unagire subscribe, like, share na comment kuri channel yacu ya YouTube kugira ngo uronke notification for more video reactions. Abavye bamise Ingabire Beni Eloge umuzi kumwita PRO. Iconje kubavugisha kubabwira ni ku ndimbo yiwe wewe. Ndabutse kino ndimbo yakozwe na PRO, nayo umudirector ni director MC asanzwe akora ama video y'umusaza Vishulov, asanzwe kandi muri management ya The Fighters. Yasikundi kuri YouTube ya PRO dufise 149 mu gihe indirimbo imaze kubina kwiza 37 byamaze kwira. YouTube yose afise ko ama video clip, ndavuga ama clip afise ko ama video 29 mu gihe Facebook yiwe amaze kuba nakwiza 243. TikTok afise 99. Uyu mwana tuvugana ashobora no kuba kwinjira 100. Ingabire Beni Eloge canke PRO ngiye ku mbuga ziwe za TikTok ari umuntu inspira cyane gose abantu canke public yiwe bivanye n'utu video akunda kuba nashira. Utwo tu video ukunda gusanga twinshi tuza ku bintu by'ubuzima busanzwe, urukundo, ahantu abasore, abajene n'abandi bagenda batandukanye mu buzima bwose, cyane cyane ubuzima bw'urukundo. Yes, muri kuno kwezi PRO yagaragaye nk'umuririmbyi jewe ku bwanje noshira kuri niveau ya mbere muri young generation bivanye n'ibikorwa bisohotse arimo. Ndebutse kandi ko yagaragaye mu ndirimbo umufana All Stars, aho harimo Big Fizzo, harimo n'andi barinzi bagenda batandukanye. Urabona yuko baba abarinzi bashika 200. Yanagaragaye kandi mu ndirimbo Money ya Hands Nation ari kumwe na Fabulov, akumwe na GQ niga kuri ubu nawe nyene afite indirimbo yamaze kubinaja hanze na tutibagiye na Skawa. Ndabutse kandi kuno musore kuva muri province yo mu Kayanza ahagaze neza ku mbuga nka zose, haba ku mashow haba kubiki byose ahagaze neza cyane gose. Ico sako tuvugana ngahanye kuri PRO ni giki, urafise ico mukundira, urafise n'ico mwanyi ako ko bigenda kose. Hari ibindi bigenda bitandukanye amaze kwinspira ukumva ati vraiment no mwana na jamaze gutusha ku mutima wanje. Dure muri commentaire n'indirimbo yiwe wewe, ubona kandi ndimbo yamaze kubana inaja ahagaragara. Umuziki wacu ugerageje kuraba ukuntu ikuraduga, ukaraba n'ukuntu hagaze production, ukaraba n'ukuntu ba directing canke bakora ama clip, urabona yuko hari tandukaniro na kera cyane gose. Yes, nigiki unegura ku muziki wacu, nigikunda ku muziki wacu. Dure muri comment section ico nashaka gusa cari kwemeza cyane kukwereka indirimbo ya Beni Eloge nite Ingabire umusaza PRO. Jewe ni Rwambo OG, dusubire muri next video reaction. Ciao.